Abateze amatwi mwese ndabaramukije. Kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, bababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Uyu munsi turakomeza kuraba kuri rya jambo rivuga ngo hahirwa abatekereza kuko aribo bazoragwa isi. Ariko biratubwira ngo mu ikoraniro ngo hariho abagabo babiri bari muri abo 70 ngo ariko batari baje hamwe ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Ngo iyo bari, mwumve iki gitangaza, Imana ishobora kuguhezagira, kugukorako iyo atari uko mbere babanje kukurambika kw'ibiganza. Wumve, ntibaje kwihema, ariko iyo bari, kubera bari batowe muri aba 70, ngo iyo bari batangura kuvugishwa, bavugishwa n'Imana, ngo baravugishwa. Bamwe 68 bo ngo baravugishwa akanya hama ngo barahagarika. Ngo ariko aba babiri bitwa, umwe ni Elidadi uwundi ni Medadi, ngo aho bari mu ikoraniro ry'Abisirayeli ngo baravugishwa, ngo bavugishwa. Ngo abantu rero baca baza barirukanga babwira Mose bati, yewe Mose, hariyo abantu babiri Elidadi na Medadi bariko baravugishizwa hariya mu ikoraniro, babuze. Ngo umusore ari we Yosuwa yahavuye asubirira Mose, ngo acaza arirukanga abwira Mose ati, mugenzi wanje, babuze bahagarikwa reka kuvugishwa. Aha rero harakomeye, niho ngomba kwerekana ubugwaneza budasanzwe bwa Mose. Imana idufashe cyane. Mose ngo acaravuga ati, muvuze ngo iki? Ndababuze bareke kuvugishwa, bareke kuvugishwa n'Imana. Acarabaza ikibazo ati, ni shaka ryinshi mumfitiye ga niki? Imana idushoboze cyane. Aravuga ijambo ati, compa nyawuna, abantu b'Imana bose bakavugishwa nayo, Imana ikabashira ko mpwemu wayo. Ivyo mubwiye Mose ngo azivye bariko baravugishwa, Mose aravuga ati, hagarika nyabuna, shubitse inkota mu bwubati, icoma abantu buhoraho bose bakavugishwa nawe. Iki kibazo Mose yabajije Yosuwa, cyangwa babaje kumubwira ngo abuze, ngo azivye bariko baravugishwa, kiratwereka ikindi kintu, ibanga ridasanzwe. Urumva bambuye bati, cecekesha Elidadi na Medadi bareke kuvugishwa. Iki kibazo Mose yabajije ati, mumfitiye ishaka ga? Nije mumfitiye ishaka? Iki kibazo ni inyishu biratwereka neza ko aba bantu harimo na Yosuwa bari bafitiye ishaka Mose. Mu zindi ndimi ikibazo kivuga ngo nipfuhe mumfitiye ga? Mose niko yabajije. Urumva, kandi turabona tuti aba bantu ntibari bashaka ko hari uwundi yogira ingabire nk'iya Mose. Bagomba Mose aguma ari unique. Aba bantu kandi biragaragara ko bashaka ko Mose aba ari wavugishwa n'Imana wenyene. Bashaka ngo Mose aba ari we abako impwemu y'Imana wenyene. Kumbe aba bantu bigaragara ko ntibari bamenye ko ari Imana yabikoze, bari bahushije, ntibari batahuye igikorwa Imana yariko irakora. Imana yari yafashe ku mpwemu yari kuri Mose, yishira kuri abo bagabo kugira ngo bamufashe igikorwa c'uburongozi. Aba bantu bagiriye ishaka Mose bati, Mose niwe akwiye kuguma ari hejuru wenyene, Mose niwe akwiye avugishwe wenyene. Aba bagabo nibahore, Mose bahoze, mugenzi bahoze. Mose wewe yarazi umugambi w'Imana, kuko Imana yari yamubwiye ikigomba gukora, kandi Mose yaranezerewe yuko Imana ishikije ikoze ico yavuze ko igomba gukora. Mose yarazi ico Imana iriko irakora.
Mose yaranezerewe wewe ko abantu b'Imana bose nyabuna bovugishwa nayo. Raba ubugwaneza bwa Mose hano, urabe ku guca bugufiya kwa Mose, urabe ku kwiyorosha, ku gutekereza kwa Mose. Ati coma abantu bose buhoraho bakabavugishwa nawe, uhoraho akabashirako impwemu yiwe. Ndashaka ko utahura ubugombe bw'Imana kuri buri mukristo wese. Wewe uri kuranyumviriza, dutahure ubugombe bw'Imana kuri buri mukristo wese. Iri sengesho rya Mose, iki cifuzo ciwe kivuga ngo ni ubugombe bw'Imana ko abantu bayo bose buzura mpwemu wayo, ko bavugishwa nayo, ko bakoreshwa nayo, ko bakora ico yabahamagariye, ko bayobogwa n'Imana. Nshaka utahure ko ingabire z'Imana atari iz'abapastori gusa, si iz'abadiyakoni gusa, si iz'abakijijwe kera gusa, si iz'abamami na ba dadi gusa. Imana idufashe cyane. Na wewe Imana ishaka kukuzuza hanyuma igukoresha. Twifuriza abandi vyiza, dushira imbere abandi bagenzi bacu. Igikorwa c'Imana ni ca twese, umwe wese afise uruhara rwiwe. Abarongoye abandi, abapastori, ababishops, abaevangelists, urumva abaevangelist duhamagariwe gutegura abo turongoye, tubafashe kwitegura kuzuzwa mpwemu yera kugira ngo bakoreshwe, bongere bavugishwe n'Imana, bakoreshwe ibitangaza n'ibimenyetso, bazane abandi bantu kuri Kristo Yesu, batware ijambo ry'Imana mu nkomezi aho ritaragera, bigisha abandi mu buryo buhesha Imana icubahiro. Ikibazo ngomba kukubaza ngiki, wewe murongozi we, mbega uruzuye mpwemu yera? Uruzuye mpwemu yera ku buryo Imana yokora kuri mpwemu ari kuri wewe, ari muri wewe, akamushira kuwo urongoye? Imana idufashe cyane. Ni ikibazo gikomeye cyane. Mbega nduzuye mpwemu yera ku buryo Imana yogira iti, yewe Yohani, ndashaka nkure ku mpwemu iri muri wewe, iri kuri wewe, ndayishire kuri abo bandi, hanyuma gufasha ibikorwa. Mana unshobotse, Mana nyuzura. Nawe ndakwifurije ngo usengere isengesho. Mose ntabwo yaciye anezerwa ati barangiriye ishaka ngo barampfuhiye aba bajene banje. Nyabuna yagize ati reka abantu buhoraho bose bavugishwe nawe. Abantu buzuye mpwemu yera bagira akamaro mu isi, bagira akamaro mu ishengero, mu gihugu, muri sosiyete. Imana idushoboze kuba abagwaneza nka Mose. Twifuze kandi dukorere kubona abandi bene data bakuze mu gukorera no mu gukoreshwa n'Imana mu buryo buhesha Imana icubahiro. Icompa abantu buhoraho bose bakavugishwa nawe. Wewe uri wumviriza aya majambo, ni wifuze kandi usaba Imana ikugeze kuri urugero rwo kuvugishwa, rwo gukoreshwa nayo mu buryo uyihesha icubahiro. Jipange sawa sawa kabisa, ube mu ijambo ryayo, ube mu masengesho, ube imbere y'Imana. Igufitiye ubutunzi bwinshi, ikubikiye kugira ngo igukoreshe. Imana idushoboze wuzure mpwemu yera, uvugishwe nayo, ukoreshwe nayo. Haleluya, amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze vyose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'ubu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu vyanyu. Naho ubutaha.